nitwa Maître Jean Samandari nk'abaserukira imbere y'abategeko urunani bafashe biki nagomba maze nshimire les présentateurs des deux exposés bakoresheje ubuhinga budasanzwe kandi byumvikana je nta kibazo mfise ariko ni intererano kandi je serai bref ni kuri expose ya kabiri ya Maisha aho yahereye ntimuze kumbaza ikibazo kijanye na vision 2025 ibintu nk'ivyo ariko nagomba sabe intererano yanje ifatiye rero kuri iki nimba umuntu wese yoza araza azana vision yiwe ururi ntibuzopfa aho buri vision itegerezwa kuba ari vision nyene y'igihugu ari jewe ari wewe ari inde uza wese yisunga iyo vision niho igihugu gishobora gutera kije imbere aha ndabahe nk'abakarorero nk'abanywa umuvinyu umaze nk'imyaka 150 ugugwa menshi gusumba umuvinyu umaze imyaka 30 mbega bibaze ko uwo yakoze uwo muvinyu diriya 150 aracariho oya ukoze umuvinyu no munsi ubuzi yuko atari gwawe atari n'umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe ahubwo uzorunwa abandi nuko rero igihugu gitera kije imbere kuko barabona kure rero nagomba sabe yuko intererano nuko vision abaturongora abari hejuru dufatikanije twese nkuko mon confrère yabivuze tukiyumvira ati mbega mu myaka 100 uburundi buzaba bumeze gute iyo vision rero y'imyaka 100 twese twagize intererano hagasigara gusa aruko nk'inyuma y'imyaka 25 haba evaluation tibega nta kindi twokongeramo inyuma y'imyaka 50 haba evaluation ariko ntibe vision y'uko no munsi nigenda kibazwa nkazana vision yiwanje bukeye abakibajijwe akazana vision yiwe hirya yejo fose ari wakibazwa akazana vision yiwe muca muva yo ku Burundi buzogira ama vision menshi atandukanye niyo ntererano je nagomba sabe yuko twotangura kwiyumvira imbona kazoza y'igihugu ku kiringo kirekire ni 2040 2060 je mbona ko ari mike twiyumvire kure hama byose tubishiremo tuzosigara turagira revision yiyo mbona kazoza murakoze.